hagati ya variole du singe hamwe na monkeypox niyihe ngwara yateye mu Burundi? Variole du singe. Variole du singe. Variole du singe. What? Variole du singe. Variole du singe. Izo zose nico kimwe yaba mpox canke variole du singe. Zose nico kimwe bivana nuko babivuze. Hello everybody, what's popping up today? I go by the name of somebody Mombos Kami the fine boy. Nkuko mubona rero no munsi twaje muri Centre Jeune Kamenge no mu micungararo yaho tuje kubabaza ibibazo bigiye bitandukanye ku ngwara ya variole du singe. Turabe ko hari abantu baba bayizi n'abatayizi. Tubanze turabe ko ino naho mu Kamenge byoba byarabashikiriye kugira tumenye ingene dushobora guhimiriza abantu iyo ngwara ntimare abantu canke iyo ngwara ntishike kure cyane tuyituze hakiri kare. So mudukurikire turaja ni ngaha kuri Centre Jeune Kamenge no mu micungararo yaho. So come on guys, mudukurikire, let's go. Ni good. Sawa. Bazenet. Yego. Witwa good. Dani. Dani. Yego. Lawan sawa. Sawa. Witwa good. Ali. Ale. Nitwa Kezimana Christophe. Jene twa Modeste Nshimirimana. Jewe nitwa Ndikumukiza Alex. Tonio kwizera Jire. Akaza Nadia. Ngomba ndabaze ibibazo bibiri vyonyene. Cha tugira nakandi kantu sivyo? Nakandi kabazo gatoyi koroshe. Tutangure nanguriye kwande kwa Dani cyane kwa. No kwale ushaka. Ikibazo ca mbere kivuga kiti hagati ya variole du singe hamwe na monkeypox niyihe ngwara yateye mu Burundi? Bon, mengo niyo ya mbere tangiye kuvuga. Ashaka kuyivuga. Ni asubira mu gatoya nego ndivuga by'umupira. Hagati ya variole du singe hamwe na monkeypox niyihe ngwara yateye mu Burundi? Variole du singe. Variole du singe. Variole du singe. What? Variole du singe. Variole du singe. Variole du singe. Izo zose nico kimwe yaba mpox canke variole du singe. Zose nico kimwe bivana nuko babivuze. Ingwara nshasha ndiko ndumva ni ingwara yaduka kungwe. No. Ingwara yaduka ya kunkende. Na Jesse shaka kumenya kwiriyo ngwara yariyo ntayo nzi vrem. Look at you. Variole du singe. So? Variole du singe. Variole du singe. Variole du singe. Tazizi sinazikurikira. Okay. Ikibazo cya kabiri. Vuga ibimenyetso vy'iyo ngwara. Pardon? What? Honyene kanza ngaya nakubeshi cyambere. Kuko je nayo ntigeze kumva ubunyo ni kangwere nayo ntigeze kumva. Aujourd'hui aussi c'est un autre jour. Byo ngwa. Amanga birancanze kuri. Noneho birabuze. Nokuri kubyo nakurikiranye kuri radio akora bivuga. Numvise ko umuntu ngo ashuha agira ubushuhe akagira duherehere ku mubiri. Nibyo nashoboye kumviriza uyu munsi nk'ivyibuka. Ego ibimenyetso by'iyo ngwara ku byo numva abashakashatsi bavuga numvaga yuko ufatwa nk'urwaye nka malariya. Ibimenyetso by'urwaye malariya urashuha kamene ku mutwe n'ibindi sindavyibuka byose ariko oya ntavyo nshobora guhamvya cyane. Reka ndabazere ikindi kibazo coroshe. Fise abagore bane mbuzemwo n'umwe singyama ico kintu baza ko ari giki? Ubuze abagore bane. Fise abagore bane mbuzemwo n'umwe singyama ico kintu baza ko ari giki? So ico bintu kweri biragoye gatoya.
abagore bane kuri kumbe nganje kirancanze. Ico kintu kirakomeje ntaco nzi kwera. Okay. Nibaza yuko coba ari igitanda. abagore bane ubuzemwo umwe nturyama. Nibaza ko cyo bari igice kintu. Oya ntacyo nshobora kumenya. Gerageza uragitora. Oya sinshobora kugitora kweri. Gerageza uragitora. Kiroroshe. Ufise abagore bane ubuze umwe nturyama. Yego, ubuzemo n'umwe sinjyana. Ico kintu nacyo ntahora kwera. Ikibazo gisa kwiyumvira nacyo menye. Sawa abakunzi ba BIT. Naryo mbere duhuye turashima ko twabonanye. BITV n'abasezeye mugabo mutasuzugura kubera ico kibazo cyane nawe gwe cyari kubana naraho mwari kuhaba kuko nta shuri twabyize mu byo bibazo batubaje no munsi murakoze mugire ibihe byiza. BITV ukaba mukoze kugirana ikiganiro natwe ko nkaba ndabasezeye ntamugire umugoroba mwiza. Mwakoze murakoze. Ndabasezeye mugire amahoro. Bye bye. Guys, mwavyumvise bya bibazo twabaza bimone ko ndavuga ko hari abantu baba batayizi n'ababa bayizi, so mwashobora kubona ibibazo twabajije abantu bagiye baravyishura. Variole de singe abantu benshi nibayizi, dukwiye kuda turavuga cyane ingwara kugira abantu benshi bayimenye bamenye n'ingene bayikingira nako abantu benshi byashoboye kubananira. So ni BITV ubugira kandi tuzosubira kandi ku wundi munsi nk'uyu. Ndabitse ko dufite serivisi zitandukanye, photography, videography na graphic design. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.